kuva ku buto bwawe eske MCYT yavutse gute yakuze gute kugeza ubu asanzwe azwi ku izina rya MCYT kuva mu buto byagenze gute byagiye biragenda gute ku rwego rwo kwigiraho ubu ufise izina kabisa ho mu Burundi nka bwose uri kuragenda umenyekana? Je sinakuriye muhira nakuze mba handi hari abandi bantoye baravuga ati reka tumurere. Nakuriye ku mugabo bitwa ntiwigeze ugira ubwoba cagihe abanyamwema kumbure bari bakariwe? Novuga yuko ari je muhereze wa mbere abaho mu ntara ya Gitega yarahari myo myaka. Ariko nta kintu ubona uhorubura canke ikintu ubura kubera ko uri umwabinose ahubwo nasanze mfise iby'abandi badafise. Harabavuze ngo wewe ngo kuba uri mu albinose ngo uravyishimira cyane kubera ko ngo usanga ufise swaga ngo yisangije bayita lock yisangije lock ya MCYT. Tuje muri Store Love love story nako mu rukundo rwawe mu gihe uri mu albinose nico ngoma ngarukako nta mpambamye wigeze ugira mu rukundo? Nta nimwe. Ahubwo usanga abakobwa baguma banyirukanga kari benshi ahubwo nuko Igozani TV Igozani TV wikurikare nuko bakunzi ba Igozani TV umusatirizi mba nagarutse kugira ngo tubandanye tuba update. Mr. YT Simsas urameze fresh? Genda shima Imana tuba tuhari kugira ngo tubandanye tuganira kumbure dutera ryarenga. Uraberewe bro? Merci beaucoup. Ndashaka kumenya umuntu yakwambitse kwanza. Genda umustiliste ndiyambika nubizika ariko kazi kanje ivyo nari ndabihitse. Ubundi bashaka ubibwira abatari babizi. Apare ya entertainment industry plus 257 tuba dufise ubundi buzi bwa apare dukora twisumamwo. YT beshi barakuzi cyane aho kabisa waje nk'umustiliste ariko biza kurangira winjiye mu mwuga kumbure wo kuba umu MC mwiza cyane. Ndashaka kumenya umuntu kabisa yakumotivye kugira ngo kabisa ubone ko wowe umu MC ndetse aho utigeze ubu oba umu upcoming kumbure mu kuba umu MC uca uzana inguvu noneho ubu aho bayoboje inkoni y'icuma. Novuga yuko ikintu ca mbere cyamaye motivation kugira ngo nshobore kuja mu MC karakazi nakoze muri itere. Ndebaza abari Gitega baba babizi no muri Techno nako nakoze muri Infinix. Hamana ari mfise umugenzi wanje yitwa MC Makaveri we MC aramaze imyaka myinshi cyane. Hama mu nyuma aravuga ati wewe ubu MC urabushoboye hageze amashonzo horanda kubwira uze performing turabe ibikorwa vyawe. Ndibaza ishoni baza naba natangure ko gukora na urazizi. Narakoze ababishimye barabishimye n'ababigaye barabigaye. Gusa ntiducika intege. Reka duhere kuva ku buto bwawe eske MCYT yavutse gute yakuze gute kugeza ubu asanzwe azwi ku izina rya MCYT kuva mu buto byagenze gute byagiye biragenda gute ku rwego rwo kwigiraho ubu ufise izina kabisa ho mu Burundi nka bwose uri kuragenda umenyekana? MCYT izina ryanje ry'amavuko nitwa Uwimana Beni Abdul Karim. Mama wanje bamwita Space muga benshi bamuzi ku izina mama muzungu. Papa wanje nawe sinakigwa ndamuvuga ko byinshi. Hama je sinakuriye muhira nakuze mba handi hari abandi bantoye baravuga ati reka tumurere. Nakuriye ku mugabo bitwa chef mu gizina gihe yitwa Prosper afise company yitwa Supergrass. Yatanguye ari mekanike mugo barafise n'amastation yitwa Supergrass. Duhere kuva ukiri umwana mu gihe mbona ko kumbure hariya anye tudasangiye urukoba mbega nka MCYT usanzwe kumbure ufise uri umunyamwema dufate bivuga uko kuva mu buto bwawe eske nta kumigwa mu bandi bana ryari rihari? Je nta nambamye nimwe nigeze ngira kubera ko icyambere nakuri ahantu bitwa mu Giswahili
kandi nizere ko mu Giswahili hari abana bitwa watukutu abatundu umva abajagazi yeah ncankura no mu bantu birekura rero je mu majambo make bivaye n'ahantu nakuriye iyo ntambamye ntaho nigeze ngira cyane nuvuga ko ataniyo nigeze ngira muri rusange kuko n'amashuri nagiye niga ko yose izo ntambamye ntizigeze zinshikira ntiwigeze ugira ubwoba cagihe abanyamwema kumbure bari bakariwe nuvuga yuko ari je muherezi wa mbere abaho mu ntara ya Gitega yarahari mu myaka niwe muhererezi nije muyererezi wa mbere muri Gitega yose yarariho kandi nta kibazo wigeze uhura naco nta kimwe umuntu abaho kubw'Imana turavuka tugakura tugasaza tukanafa abibaza ko kumbure mwebwe musanzwe mumeze uko mwebwe kumbure tudasa musanzwe muri abanyamwema ko mutameze nk'abantu nk'abandi je ndashaka mubambwirira akantu vy'ukuri mubereke ko mwese twese turi bamwe twese tumeze kumwe ndibaza ko umu MC bitwa MC Sadik uramuzi yeah nibaze novuga yuko Amipro uramuzi ego nibaze n'abandi ba MC benshi sivyo ndibaza ko bagiye kuri stage ivyo mvuga nivyo bavuga ni bimwe ivyo nambara nivyo bambara ni bimwe ndibaza novuga yuko abantu ubalbinos si singwara oya ariko nta kintu ubona uhurubura canke ikintu ubura kubera ko uri umalbinos ahubwo nasanze mfise ivy'abandi badafise harabavuze ngo wewe ngo kuba uri umalbinos ngo uravyishimira cyane kubera ko ngo usanga ufise swaga ngo yisangije bayita look yisangije look ya MC Wati tuje muri Store Love love story nako mu rukundo rwawe ego mu gihe uri umalbinos nico ngoma ngarukako ego nta mpambamye wigeze ugira mu rukundo nta nimwe ahubwo usanga abakobwa baguma banyirukanga kari benshi ahubwo nuko nabuze ndabashire urambwira nzohore ndagukabira kubera ko je baranandembeje umugeme wa mbere yigeze kugukatira kubera ko uri umalbinos nta numwe ahubwo ifu muvuga ati wigeze kunkatira kubera atamahera mfise ubalbinos bwo nta numwe ariko kandi tugarutse kandi ku mwuga noneho ari watumye ndagutumira mu kiganiro neza na neza twinjira mu muziki kiganiro watangwe kuba umu MC ryari maze imyaka 2 muri industry muri entertainment neza vyeruye bwa mbere sinari birimwo neza mugubu ndabirimwo neza imyaka 2 ubona muri iyo myaka 2 umaze muri entertainment hariya anye MC White ataraba MC White ukitwa nde hariya anye nitwa MC Mzungu ukitwa aho witwa MC Mzungu wari wamaze kwinjira muri entertainment kumbure kuba MC utarinjira abantu benshi banyita amazina menshi hariya anye witwa Beni hari abanyita Manara hari abanyita Beni iyo Beni mugana abantu benshi barizi benshi bazi Muzungu na Abdul wayi bakwitwa Manara nuvuga yuko byavanye n'ubufana ndafise equipe mfana ngahe Gitega sindi umufana ndumukunzi ndafise equipe nkunda ngahe Gitega nuvuga yuko byavuye kwiyomva White imyaka 2 uri mu entertainment yego nakahe kantu kibanga kumbure ubuye muri entertainment kantu kibanga kantu kambere kibanga nuko dukora cyane kandi imitahe ni myinshi gusa chenye mwanzo kina mwisho igifite tanguriro kigira n'iherezo utangura nabi ugahereza neza ugatangura neza ugahereza nabi ariko kandi hari umuririmbyi bivugwa ko mwaba muvukana ego asanzwe nawe nyene ari mu albinos hari anyengira cyumumenye bamwita King Platini kwanza ndamuramutsa hari hose ndambuye ati respect msaza ariko byukuri ntimuvukana ujye mutipe sinzi ndavyumvuko uvyumvuko ngira tura amafamiye ntavyonzi kuko ngo turanasa cyane gose turetse kuba uri umu MC eske nta yindi mpano wari ufise impano nari umudanser twaje ngaha kumbure mu gihe mwaje gutanga kayabo k'amafaranga ku bantu batatu batahukanye ibibanza vya mbere abantu batahukanye ibibanza vya mbere muri competition yitiriwe
Tiken Pablo Gitega Talentino Award 2024. Eske rya higanwa wowe uri muri bamwe kumbure bari muri organisation yayo? Yego. Kumburi hari bamwe bagiye baridoga ngo kugira mu gukora amavote biciye kuri Facebook ngo bijya bintu ngo vyarimwe busuma. Ngo kubera ko ngo umuririmbyi umwe yarashobora gutembera mu matelefone 100 kugira ngo we nyene yihama like. Wowe ico kintu kivuga kwiki? Ndakubwira ikintu Neri. Yeah. Ndabizi abantu bariko badukuye hari abatakuzi izina. Bamwita Neri. Abanyita umusatirizi nako. Oya witwa Neri. Ndabwira ikintu umusatirizi. Yeah. Ivyo no muri Primusic birabizi. Umuntu ajya ku matelefone akandika wenyene bakamutora ku nguvu telefone yawe. Ivyo rero ni muri vya bindi vyo kwerekana umuririmbyi afise inguvu nyabaki yokoresha uburyo nyabaki kugira ngo ashike kuri kimashaka. Diamond upostinga ngo bagutora baca batangura gutora atana abandi 10,000 kuri YouTube bagukurikirana. Ivyo bintu ni gikunda bavyita impossible. Ubundi turetse ayo like mwari aba kuri Facebook. Ikindi kintu mwisunga cyane kugira ngo twisunze message zivuga gute z'abantu banditse mu kiganiro. Ikiganiro cya live bakagenda bandika. Okay. Kandi nizo banditse hariho nizo twasomye mu nyuma. Kubera ko twagiye kuzisomera ku radio. Kwaza nazo twasomeye ku radio. Twagiye kuzisoma mu nyuma ko haje message zirenga nyinshi cyane. Haje message nyinshi cyane. Kandi ndizera agenda atinya Imana. Nta muntu nivye. Nakoresheje ingufu ziwe wenyene. Whitey. Ego. Iki ni gikorwa kumbure mwiyumviraho igikorwa cyakuye abaririmbyi aha kibajana mu kindi kibanza. Ariko kandi ico nagomba kwibariza eske rihiganwa rizobandanya canke kumbure muhagarikiye nga? Novuga ko ihiganwa rya Tiken Pablo Gitega Talentino Award siko rizokwama gitwa. Ririsubiriza uko bukeye nuko bwije. Mu myaka yahera gitwa yarigeze kwitwa Talentino Award. Undi mwaka rirahinduka, ubu ryaje gitwa Tiken Pablo Gitega Talentino Award. Ni nko mu mwaka uza mfise uburyo ko riba rimwe mu mwaka. Mu mwaka uza mfise uburyo nkabushiramwo jewe nyene. Duca gitwa MC White Talentino Award Gitega. MC White Gitega Talentino Award. Gitega Talentino Award. Turangiza noneho kuri ibi bya Talentino Award. Tiken Pablo Talentino Award. Eske mbega twibutsa abari ko baradukurikirana iri higanwa ryarimwe akanoti kangana gute ko batsinze abandi? Na mahera menshi yarimwo. Mugabo novuga yuko yari motivation kuri bene wacu, kuri bagenzi bacu, ku baririmbyi bakurikirana umuziki ndondi. No kuri za mpano zazimye zimwe zabuze aho zimenera kugira ngo turabe ko impano z'Igitega canke impano zo muri interieur muri rusangi zotera imbere. Novuga yuko iri higanwa ryarimo uwa mbere aronse ibasha gihumbi y'amafaranga 300. Azorihigwa indirimbo ibujumbura. Novuga ko yamaze kurihigwa ko vyaraheze yararitahukanye. Yarihiwe indirimbo ibujumbura kwa One Way I Breeze. Acahabwa na trophy ifise agaciro k'150. Yeah. Uwa kabiri aza gutahukana agashime k'200. Arihigwa indirimbo Igitega. Uwa gatatu aza gutahukana agashime k'100. Arihigwa nawe nyine indirimbo Igitega. N'ubupira bwanditse ko Tiken Pablo Gitega Talentino Award. Hariko ni logo ya Tiken Pablo, ni logo ya Talentino. Gafise valere y'30,000. Ako yaragahawe. Ego. Whitey. Ego. Ikintu iyo kigushikiye wumva babaye cyane kabisa kumva stress ziduze kibariki. Ikintu iyo kigushikiye canke iyo just kikujemo canke ukibonca kigushikiye kintera stress. Kigutera stress cyane. Nta na kimwe. Inzoga kumbure ikorohera cyane kunywa ntikugira ingaruka mbi. Nta nzoga nwa jewe n'ukuri. Ego. Iyo yagatabi ugiye gukora ikiganiro. Nta tabi nwa ufite ikintu cyose gituma ubwenge bwanje buhinduka. Navyo nkoresha kiretse abakobwa. Hari abakobwa kumbure n'isumu kuri wewe. Naho nyene apana abakobwa bose. Je nkunda rimwe mu buzima
uwo nkunze duhebanye nkarondera uyundi. Ikintu kimwe kumbure umwigeme mukundanye. Ikintu kimwe umwigeme mukundanye iyo agikoze kabisa cyo gishobora gutuma kibacanishamwe canke wo mwikata. Cyambere n'agasuzuguro. Icya kabiri icyizere. Icya gatatu icyubahiro. Ariko kandi guyawe kumwigeme ukunda umwigeme ate ntagungira ahubwo gusa guyanje y'umukobwa nkunda umukobwa yiyubaha sivyo pano bwiza canke pani ngidi canke ngo taille française canke iki nkunda umukobwa yiyubaha umukobwa yitahura umukobwa yubaha umukobwa afite indero muri public muri rusange. Asante sana ariko kandi tugenda mbega biriko ndangiza ikiganiro kandi mbega nta rubuga rw'iwawe platform kumbure usanzwe ukoresha kugira ngo MC White abamukene bazibaramura. Mfise imbuga nkizo bukoresha nawe ndafise YouTube nitwa MC White +257 bavyita guteranya 257 canke guteranya ibihumbi mu kirundi birancanze bavuga gute nkosora guteranya amajana 257 canke 257 nkagira urubuga rwitwa Instagram nkaba nitwa MC White naho tukirwandika vyishwanditse MC White bica biza nkagira urundi rubuga rwitwa TikTok wandika MC White +257 naho ugira MC White ricariza nkagira Twitter nagyo nyene nitwa MC White nkagira novuga zose ndazivuze Instagram TikTok Twitter nkagira na page ya Facebook ari nayo Facebook yanje bwite nahinduriyemo page nayise MC White. Yes nizo mbuga nkoresha. Hama hari abantu bakunda kumbaza ngo kujya kuntu ninjira mu kiganiro ngo ndabivuga gute ngo birabacanganya. Bitubwire bivuge rero tukubona live. Spoza ko uri muri HFM Homuriza FM ugira utangura ikiganiro Tarantino Award injira kugihora winjira. Yes, ladies and gentlemen, it's your boy MC White, MC Dollar Capital Politic, the big M's of the town, Ekirura OG, nyita MC White, nyita umusaza, nyita Ekirura OG, nyita Tiger, sema MC White, mu Kirundi uvuga sauti ya chui, cyangwa ukavuga sauti ya chui, sema MC White, ayo yose n'amazina entertainment, canke industry y'umuziki w'u Burundi. 257 yanyise MC White. Yes, MC White +257. yes msazi. Ariko kandi abifuza kubegwa kumbure bagatera style ya bien nkawe uwo bafashiki barashobora kunondera kuri telefone zikurikira kubera ko nari mfise ikibanza nkoreramwo sivyi wanje ni bavuga ngo mu boss je simbayeho ubuzima bwo gufakinga live nakorera abantu mu nyuma turavana novuga yuko habonetse mu boss aza tugakorana ni sawa canke nagiyewe ko muri projet zanje ndashobora kuzokugurira ivyi wanje Imana inyugurura imiryango barashobora kunondera ku nimero yanje ya telefone ni 68 69 71 32 68 69 71 nkagira n'iyindi 71 057 029 71 ubusa 59 ubusa 29 sivyo iyo izo nimero zose ndazikoresha kuri WhatsApp nkazikoresha na appel isanzwe ego. Ariko bajya abakobwa bagupfiriye sabwe biva bajya abakobwa bagupfiriye canke bagukunda ubabwiza kuri kufise wawe canke babimenye ndafise dukundana nuvuga ko nanamukunda cyane nuvuga ko mfise n'ama projet nawe mu misi zana uzuza mu rubanza rwanje za gufata amasanamu ariko kandi zijya mutsi wambara nizi wawe uvuze zijya mutsi wambara style nizi wawe reka ndagushimire cyane reka ndagushimire cyane ndafise akazi urazi ko turi mu gikorwa gikomeye cyane reka mbwire abari ko baradukurikirana
baje kuri Igozen TV bandike Igozen TV Facebook naho nyene ni Igozen TV bagukurikirane banapartage no mu bandi amanda nabashimire cyane. Asante sana bro. Yes, merci beaucoup. Igozen TV, Igozen TV, we could cry. Oh.